Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari na yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza amakuru y'ibiriko biravugwa begezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka n'ubundi ko yariko aravugwa mu gisata ca politike. Na makuru tuza kugaruka kuri Honorable Agathon Sivyo amaze gutangaza mu mwanya uheze aho ari ku mugabane wa Buraya, aho Rwasa asanzwe arongoye umugambwe seneri avuga ko ari ubwiyahuzi mu vya politike ivyo vyarakozwe. Turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka no kungene Rwasa yavuze ko we adafise ubwoba bwo gukurwa, ahubwo we akavuga ko nubundi abamushigikiye bahari kuko n'umuryango uhurikiyemwe imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ku mugabane wa Afrika wamaze kumutera intege. Uti ubutegetsi bwafashije umugambwe seneri gusambuka ariko ntibintera ubwoba. Uyu ni Agathon Rwasa. Ni mu gihe kuri uyu w'Imana umurwi w'indongozi zo mu mugambwe seneri watunganije ikoraniro ridasanzwe ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Bivugwa ko iri koraniro ridasanzwe ryagizwemwo uruhara n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Mu matora yabaye ico gihe Nestor Girikushaka yatowe nk'umukuru mushasha w'uyu mugambwe mu kiringo c'imyaka 5. Ni mu gihe Agathon Rwasa asanzwe arongoye uyu mugambwe bavuga ko ari ubwiyahuzi mu vya politike. Iryo koraniro ryabaye mu ruhagarara rudasanzwe, abanywanyi benshi b'umugambwe seneri barahagaritswe, abandi bankingwa gutembera ku butaka bw'igihugu. Abajejwe intwaro n'igipolisi bashaka ko bankira ko bahava baja kudurumbanya ivyo bikorwa nk'uko amasoko yacu abandanya abivuga. Kubwa amasanamu yatanzwe n'abibonye ngo umutekano wari wongererwe cyane muri iki gisagara ca Ngozi, ari nayo ntara y'amavukiro ya Honorable Agathon Rwasa aho ibi bikorwa vyabereye. Agathon Rwasa we avuga ko akiri indongozi y'umugambwe seneri, akavuga ko ivyabaye ari ubwiyahuzi bwa politike. Uti habaye kwiyonkora kuko CNDD-FDD ifise ubwa ko twoja mu matora kandi ko twoshobora guhindura ibiriko biraba mu bijanye n'intwari bereye muri ico gihugu ari cyo Burundi. Kubera ko twanse kuja mu kwa CNDD-FDD bagumye barundira abantu boroshe guhenda kugira ngo bakore iryo rementanya mu vya politiki ngo nta na rimwe ryigeze ritanga ivyamwa mu Burundi. Akaba ariko Agathon Rwasa yashikirije ati ubutunzi bw'igihugu buguma busubira inyuma, ikibano naco nyene buca gishikirwa, ivyankenerwa ubu ntibikiboneka. Ati uyu wahoze ari umugwanyi w'umuhutu akavuga ko atemerera iryo koraniro, nawe nyene ari mu rugendo muri Kenya igihe iryo koraniro ryaba ntiyatumiwe. Akabazwa nuko abari bemerewe kuja muri iryo koraniro bankiwe kwinjira, we akaba aragize ati iryo n'ubundi ni koraniro ritabaho. Uti mbere birateye isoni kuko hariho abarekurirwa n'amategeko kwitaba amakoraniro, abo ntibatumiwe ariko baragize akigoro barashika Ingozi, barankirwa kwinjira, barakubaguwe n'intwaro n'igipolisi nka kumwe umengo ntibafise ububasha bwo kwitabira ico citwa ikoraniro. Akaba ariko yabandanije avuga. Rwasa ati nta bwoba mfise bwo gukurwa. Kubwa Honorable Agathon Rwasa ngabitavye ikoraniro bateye amakenga. Hararenzwe ng'amategeko yose uhereye kwibwirizwa shingiro hamwe n'itegeko rigenga imigambwe n'amategeko ngenerwa ko ya seneri mu kwigira ko bariko bakora ibiraba seneri. Bajanye abantu bo muri CNDD-FDD na mu yindi migambwe kugira ngo berekane ko habaye ikoraniro. Niko Rwasa abagiriza aca ananatomora ati uwo Nestor Girikushaka ntazo umukuru w'umugambwe seneri kuko abagize ikoraniro ntibavyemerewe n'umugambwe seneri. Uti mubemerewe gukora ikoraniro ndimwo, none barantumiye. Ese baratumiye abashinga amateka, baba baratumiye abarongoye umugambwe ku rwego rw'intara n'amakomine ko bategerezwa ko haba. Umuntu yatowe n'imbonera kure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD nyuma yiwe hazotonda imbonera kure ntihazoja abanywanyi ba seneri. Nako kandi ngo hoba harabayeho ukugerageza kwicwa nk'uko amakuru yacu abitomora. Agathon Rwasa yemeza ko amaze kugandagurwa inshuro zibiri ubwavuba kandi akavuga ko
ashobora guhagarikwa umwanya wari wo wose ariko kandi akemeza ko atabitinya. Uti imodokari yarangonze atari uko nari narenze amategeko y'ibarabara ariko kubera hari utuntu tugoma dutegurwa hirya no hino. Iminsi ine inyuma yaho nahatswe kwasiga gatwe. Imana yonyene niyo izi mpamvu narokotse muri ivyo bitero bibiri. Kumpagarika biguma bivugwa, ndazi ko bahiga kuzongerera nabi. Ni intwaro y'igikenye ariko iratsimbatara. Abo naho no kwitega ko hari ibitari bike. Hari urukurikirane rw'amabi ariko arakorerwa abanywanyi bacu. Abo hari igihe banyuruzwa bagahagarikwa atambu. Hari abakivundiye mu munyororo kandi barejejwe n'ubutungane. Tudukorerwa akarengane kose n'ubutegetsi, niko Rwasa abivuga. Muri Ruheshi umwaka uheze w'ibihumbi 2023 umushikiranganji ajejwe intwaro y'agati mu gihugu yarahagaritse ibikorwa byose vya Seneri. Martin Teretse yasiguye ko imishamirano ishobora kwaduka hagati y'abanywanyi ba Seneri bo kuri izo mpande zibiri. Ni mu gihe kwigenekerezo ya 29 Kigarama umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko mu kiganiro ku banyagihugu ko nawe nyene yari kubikora uko nyene yaza kuba ari mu kibanza cy'umushikiranganji wiwe. Ngo nimba umukuru w'igihugu yambaye yamiriza abatembagaza ubutegetsi ariko bakabashigikiye ibikorwa nk'ivyo mu mugambwe, bizogenda gute hamwe abari mu gisirikare ciwe canke mu gipolisi ciwe kwaduka bagatembagaza ubutegetsi? Ese abarundi bovuga iki? Amakungu yo yovuga iki? Niko Agatorwasa yibaza. Uyu kandi yahoze ari umugwanyi ari mu runani rw'indongozi zo muri Afrika zitavuga rumwe n'ubutegetsi. Bagenzi we baramushigikiye kandi baragabisha ko bazokwitwarira indongozi z'u Burundi muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu bijanye n'ubutunzi. Barandikiye ikete umurwi wa Afrika ujerwa agateka kazina muntu, ubunyamabanga bukuru bwa yasi, komisiyo ya Afrika ndetse na komisiyo y'ishiramwe mpuzamakungu ONU ijejwe agateka kazina muntu. Martha Karua umunyakenya utavuga rumwe n'ubutegetsi agira ati tuzokwitwara muri sentare ya EAC hamwe abategetsi b'u Burundi batuhagarika gutoteza Agatorwasa n'umugambwe wiwe Seneri. Agatorwasa we mu vyo ahakana ko atazoshinga uwundi mugambwe, abona ko Uburundi bukwiye gutera intambwe kurusha uko buri ubu munsi kandi bitegerezwa guca mu matora yo mu bwigenge na demokarasi. Uti nimba abantu bajejwe Burundi muri iki gihe babona ko koko Uburundi buzoshobora gukira, ntibemere ihiganwa bareke imigambwe yitunganye neza. Nibaza ko amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 atarimwo Seneri atazoba ari amatora, akaba ariko n'ubundi Rwasa arangiza avuga. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ntaco yishuye kugira ku bibazo yariko abazwa n'abamenyesha makuru, ariko igipolisi n'intwaro bitwarwa muri ubwo bushikiranganji vyarafashije kugira ngo iryo koraniro rikorwe atankomanze. Ni mu gihe abatavuga rumwe na Rwasa mo barahira bakarengwa bati umugambwe n'uwa twese, dusubire ku bikorwa kandi dushira imbere indongozi izitunywanisha nk'uko ayo makuru abandanya abivuga. Si Rwasa wenyene ageramiwe kuko n'ubundi biravugwa ko mu ntara ya Makamba ibikorwa vy'umugambwe UPRONA vyabujijwe Inyanzarake n'ivugizo. Kuri uyu w'Imana naho abanywanyi b'umugambwe UPRONA barankiwe kugira inama ku mutumba Buheka, ni muri komine Nyanzarake wo mu ntara ya Makamba mu manuko bw'igihugu. Araheze kandi indwi zitatu iyindi nama yo mugambwe nyene yari yabujijwe n'imbonera kure muri komine Vugizo muri yo ntara nyene. Indongozi z'uyu mugambwe zagize intwaro gusambura imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi imbere y'amatora yo mu mwaka uza w'ibihumbi 2025. Iyo nama yari yatunganijwe n'umugambwe UPRONA yategerezwa kubera ku mutumba Buheka muri zone Kazirabageni ho muri komine Nyanzarake. Uti mu gihe iyo nama yagomba itangure twabonye umukuru w'umutumba shika yatubwiye ko tudashobora gukoranira aho hantu, ariko twari twakurikije intambwe zose zikenewe mu ntwaro ku bikorwa mwene ivyo bisigurwa n'indongozi z'umugambwe UPRONA. Kuga amasoko yacu uwo mukuru w'umutumba yamenyesheje ko abajejwe intwaro batari babimenyeshejwe. Ivyo biriyamirizwa kandi n'indongozi za UPRONA. Abo batomora bati twarabimenyesheje abo mu ntwaro ku rugero rwo hasi mu ntara biciye mu rwandiko. Turafise amagopi n'impapuro zerekana ko bakiriye ayo makete.
iyo nama yo kuri uyu w'Imana yari ihambaye kuko ngo yari yitabwe n'indongozi zo mugambwe ku rwego rw'intara ya Makamba. Se aho gusa vyabaye kandi haraheze indwi zitatu uwo mugambwe nyene wa Rwagasore yaraniye intahe yo kwikukira ko Burundi ngo ntiyashoboye gukoranira muri komine Vugizo iyo ntara nyene igihe ivyo bikorwa byose vyaba. Yatimbonera kure zarasambuye amahema yari yubatswe ziranarandura amabendera yari yamanitswe muri ico kibanza haba ejo canke Nyanzarake nkuko ahaheze indwi zitatu bibaye Vugizo. Abajejwe intwaro ngo ntibashatse kugira ico bashikirije ku vyabaye. Indongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi zikaba ziyamireza agatotezo ka politike kariko karaba imbere y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2025. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyondaho kugira ngo utoshicikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo n'Umuhoza TV. Imana iba hezagire.